kuma abantu bakajingitwa bamaze kujingitwa rero hava mu umwe acavuga ati ragiye kubadandaza muri Kongo caragenda kw'izone nitwariye uwundi muntu sinamenya naje ko hari umutego uri kw'izone nyakubahwa segiteri aragaragaza ukuntu yokwepesha biranka nako cagwaniye n'ukuri vyaranse bavuga ati duizode zavuye muri Kongo habaye kera carisohokera caziza n'undi muntu nisi baramudondagura bwa segiteri no yarari irashika mfata ku musi wa gatanu ndafungirwa gaho ndaharara ndahirirwa ku mugoroba ije nisabye ati je sinoguma ngaha nk'inyamaswa fuma muntwara mu Rumonge basi nze mburare ndi mu Rumonge abana bumvise ko bampaye mu Rumonge barababara bararira batera kurira iyi nyonze yakoze tuzocama agasho karemewe abantu ntikaremewe ibikoko ndashika mu Rumonge nibaza ngo biroroshe sanga aho bona amananiza nafunze ukwezi n'indwi zibiri bantu b'Imana mba niye kubivuga nukuri ndaguma ngaho muramukazanje nukuri nk'Imana yari muri Kongo acaraza casigarana nuko je nguma mu gasho ndagumaho baratubita amatohoza baraja muri pafe baraja hehe ngira namwe batacukuye basanga naberetse gusa uburenganzira bwo kurondera ivyangombwa ntakamaro gumwe bonkurikirana Imana ikora nk'Imana irateba izira gutora umurongo ndasohoka muraza mu gasho nta burofa hakoze amarira atagira uko angana ushikira itariki y'uwo musi ndashimira abanyarukundo kuko barandavye komite barandaba kivunga ndashima nyanuko biri n'ukuri barandavye uko bashoboye Benita hari hose Imana imwezagire yumviye kugurura uno mugwi w'abanyarukundo nta byinshi nobagicisha Imana ibahezagire cyane Inde gatoya ndakubaza ikibazo ngomba udusubiremo ca kibazo ca mbere wagize abanyarukundo bakakuraba mbega byagenze gute tumvise ko wareze umwana mbega uyo mwana yarakuze aracariho bandanye umwana arahari afite amezi 10 n'imisi 15 witari y'uno munsi Imana ishimwe yego karahari ntango bari gafise ko yera ukabonye n'akana kameze neza naco bogaya mbega wamutoye angana gute Urwo mwana bamwe mvuye ku munsi wa gatanu wa gatandatu ashabitaba Imana se nawe nta buryo afise bwo kumurera urakoze cyane apere yo kumutora ndandikisha impapuro kw'izone ndandikisha no mu Rumonge ntora amati mutumba buri ndwi zibiri mu kwezi mbangiye nayo itariki 3 zobagiye kumutwarira amati Imana ibiguhezagirire kandi izoguha umugisha kubw'ivyo amana Rwanda kwazi ikibazo ca nyuma ducungura umwanya sawa mbega umaze kugira mu gasho hariya warapfunzwe mbega twumvise ko wavuze ko bagerageje kuvugira biranga na segiteri aragerageza biranga none kugira ngo uveyo nta muntu n'umwe yaserutse akomeye kugira ngo gupfunguze araserutse musaza wanje w'Ubujumbura ne yaca bikurikirana ngaha byanse urakoze Imana niyo yamwitangiye imbere kuko Imana niyo nkuru Yesu aguhezagiye kandi Yesu yarakoze kukubohoza amen Mwiriwe abanyarukundo mwese muraho natwe turahantu kuri turanezerewe cyane hanyuma natwe mpagurutse nshimira cyane umugabo w'abanyarukundo nagize ikibazo nk'icyo cy'umumama yagize mushikanje yari yubatse mu ahantu bita mu Kitata je nanze siho ntariho rero turambwira ati mushikawe aheze kwibaruka mugabo aciye apfa asase akana gatumye urumva ko yasize akayoya hanyuma umugabo we nawe n'umuntu umuparangana nyene mumenga ntakomeye neza yabaye nabi nyene hanyuma bibaye uko rero mwaho twavuga ati mutware muntu uze mu irerero jewe aho nari ndavuga ati ntumutware uwo mwana ndamukurikirana ndamugurira amata sinzi ukuntu abanyarukundo bavyumvise n'ukuri ndabashimiye cyane babidasha ngira ngo barabwiranye bose ahantu bari bo hose mu minsi nk'ingahe nk'itatu bari bashikiye n'ibikopo vy'amata banzana ibikopo hafi 12 vy'amata basobanzana n'ibihumbi 100 vy'amahera by'intuzo by'isukari na bijya buntuze bw'umwana nyene bagiye bagukoresha hanyuma rero je n'ukunda bashimiye cyane rwose n'abandi nukuri bazogire nkuko nanze nkuko bankoreye kandi n'umunyarukundo azogira ikibazo nk'ico mugashinzwe ndabashabiye bazopija karana nukuri nzohashika
nukuri nzohasika ikintu kose abana abatwumva nukuri uwo mugabo ya rukundo nkuko babivuze ufise ibibazo byinshi birashika tugahurira ku bantu babiri kubafasha nako ataburyo dufise turasabye abantu baba bagira neza baba batwumva nukuri badufate mu mugongo ari akantu bafise bakaduhe nukuri Imana izobahezagirira yego aho kana kakwiziza umwaka karagenda karakuze kweli koze uciye wishura cyo nagenda kubaze umwana ngani ikino ni waciye unyitanga urakishura ariko ngomba kubaza ikibazo si ikibazo hariho abantu bumva uwundi afise ingorane ntibiteho kumufasha cyangwa kumugarukirako mbega wabwira iki wewe nababwira nuko baragize baragize n'ukuri barakwiye bumvise ingorane isikiye umuntu barakwiye gushidukana n'iyonka bagafashanya kuko naje baza kumufasha abanyarukundo bumva gakuru kiwanje utunanze ngirane fasha abandi nico gituma batatevye mwikorosi hamaze iminsi 3 gusa bakaca baza kundaba abanyarukundo murakabaho yego mwarabayeho murakongera mu